uruhara ishengero ry'Abadventiste bariko barakora mu Burundi mu ntumbero yo gusubiza hamwe abarundi kugira ngo kandi tubatere intege babandaniriza aho bageze. Turazi ishengero ry'Abadventiste ko riri mu mashengero ya kera mu Burundi kandi rifise n'abantu batari bake, no kuvuga ngo ijwi ryanyu rishika kure. None rero turabasabye ngo ubutumwa bw'umugu Severe mwasiguriwe mwumvise mukazibaza ibibazo mukoshiza gutahura, mugende mubishikirize abo murongowe kugira ngo badushigikire, kugira ngo izi mpanuro twatanze zuko abarundi bose boterera kugira ngo ukuri kutamenyekanye kumenyekana, kugira ngo intambuko abarundi bipfuza gushika yo kunywana maze imbonakazi y'igihugu tuyishike ko twese turi hamwe, imitima iri hamwe, uruhara gushengera y'Abadventiste umunsi w'indwi ruboneke. Hari ico mwavuze muti ntituvugwa neza hanze, ibyo turabizi kandi kuva umugwi gutangura nta na hamwe umugwi nk'uyu kw'isi ko ubwa mbere Commission Vérité et Réconciliation yo mu Burundi siyo ya mbere mu bihugu byose. Mu mizi heze twamye muri Afrika y'Epfo, n'ubu abantu baracariho bidoga ivy'umugwi wakoze. N'ubu rero ko bariho abatwidogera tubifata ko ari impamvu zitatu. Impamvu ya mbere nuko abantu hari abantu batagomba ko tuvuga ibituvuga kuko babigizemo uruhara canke bafise ubwoba canke hari no gushigikirana mu makosa. Impamvu ya kabiri nuko hari abantu batazi by'ukuri ibyo turiko turakora, bataragoma no kuvyumva. Impamvu ya gatatu nayo ni impamvu ngira nkumbure za politiki, ibyo ntitwobijamwo kuko ibibazo turiko tuvura ibibazo bya politiki. Rero tugira tuti ico umurundi wese yifuza mu munsi nuko ukuri kumenyekana, nuko abarundi tuzosubira mu njyane twaciyemo. Hari ico muriko muravuga uti nous sommes une nouvelle génération. Ntituri generation nshasha kuko twe nawe mbona turiko turagenda. Abo twipfuriza ko ba mu Burundi tutabayemo n'aba turiko turavyara, kandi ibi turiko turacamo twebwe nuko abatwitangiye imbere bakoze ibitari byo. Tugasaba Imana rero ko umunsi twebwe twokubaka umushinge ukomeye, umushinge w'ukuri, umushinge wo kurikuranira kugira ngo urugwaruka riko ruraruka ubu ibibazo baravyiga muri kahise bavuga ngo harabaye ntirikabe. Uruhara gushengera n'intangere mu gusubiza hamwe abantu, kandi ntizosubiza hamwe igihugu nkuko mwabivuze ku munsi w'ejo, imiryango idasubije hamwe, ishengero ridasubije hamwe, aho ni igihugu kizosubiza hamwe. Twari tubateye intege tubasaba ngo mubandanye mubakiraho mwari mugeze kugira ngo uruhara rwanyu ruboneke, kandi tukaba twabamenyesha yuko atari mwebwe gusa, tugiye guhura n'ayandi mashengero kugira ngo bose bumve ubutumwa dufise kandi batange intererano, maze abarundi basubire kunywana, twubake igihugu dushe kuri yambona kazoza. Birababaza cyane rwose iyo twebwe dusanze injyane ziri mu mashengero zigiye kuzana mu Severe. Mwebwe bategeza ko abambere bafasha umugwi muri ico gikorwa, ugasanga umukirisi mw'ishengero yarenganije n'undi mukirisi mw'ishengero bari kumwe, mugasanga baje muri Severe kandi ishengero ryayo ryategeza kwanza kubatunganiriza, cyangwa ugasanga ishengero ryo n'iryo ryarenganije. None ubutumwa bwiza muriko muratanga bumeze gute? Bose kuba turi kumwe turanezerewe cyane. Nk'ubu ivyizigiro dufise yuko amakasa ari hariya iwanyu, twebwe azoza kuza ari uko mwebwe ishengero mvuga muti twananiwe twari twagerageje. Ico gihe nawe mwananiwe mukazana, murumva ko natwe tuzoca dufata ingingo ikomeye. Hamagarira abantu no gusubiza hamwe, nico kintu ca mbere gikomeye. Banze musubize hamwe hagati yayo, hanyuma muhamagarira abantu gusubiza hamwe. Uyu munsi birababaje kubona abapagani n'abakirisi bahurira ku rubuga rwa Severe, birababaje cyane rwose.
kubisanzwe cyo muri severe twari gutuma turonka abaje bava nk'abapagani batagira ati vrema hajya vyarara mugabo n'abakirisu n'abandi bafise ishengero bahuriramwo baza bakirisu mbuga n'abambiziruma abantu bashoboye kwemera imana bakegera imana bakegeranya abantu ku izina ry'imana ngo mbega amatati n'imitongano hagati yanyu biva hehe tusubize agatima mpembero twibuke icyo turi twibuke icyo twahamagariwe kandi icyo tuzobazwa wowe uragowe wikoreye amabuye imana izokubaza ba bantu naguha wagerageje gute kubafasha kwitunganya wagerageje gute kubafasha gusubiza hamwe mbega mu ishengero nta karengane ukahabaye wagatoreye inyishu gute ngo abarose byinshi bazobazwa byinshi nawe muri mu barose byinshi turasabye ngo tugabanyirize umutwaro natwe kugira ngo by'ukuri tuze turakorera mu byabo mwero mutashoboye kandi bizoduhimbara cyane kandi mu mwanya muto amatata ari mu bantu yohera tuve mu kanyarigabo abantu bijya gusubiza guca bugufi kururuka ko yababwiye kururuka. Iyi processus turimo biyita gusanasana. Uyu mugambi bahaye severe bavyita gusanasana. Mukamwumva iryo jambo gusanasana duja twumvikana kuri vyinshi. Ubwo umuduga w'ivewo 22 uracariho, Ivespa iracariho, ya kamyonete Chevrolet iracariho. Aho simvuze twadufaranga baturiye ntazi n'abaribo, ahubwo tuvuge tuti inzu itongo nivyo bintu bitimuka, nivyo bije imbere. Ibindi byose muri ko mararondera usanga bibagora. Ukuri kwabonetse ku nzu y'Ingozi mu Gisagara canke itongo gizina ibubanza canke iparasera y'isanzu quartier Sanzu mu Ruyigi canke inzu y'Ikiriri ibujumbura. Ukuri kwabonetse kwatohoje, impapuro zabonetse zo muri leta, urbanisme, ababanyi bakera bavuze, umwana yacize ku icumu aravuze ibipapuro. None ukuri kubonetse tugasohora ingingo, wewe ukanka kuvamwo, ugira ubugwanije severe. Ubugwanije iki? Ubugwanije iki? Bavyita rébellion à la République. Bavyita rébellion à la République. Hakora icyo bita code pénal. Mwanyumvise abavyeyi? Rébellion à la République. Erega batanguye kuzisubiza bariho baratanguye. 2. Abatanguye kumvikana bariho. Kumvikana severe itinjiyemo. Twavuze yuko severe atari mekanisme y'ubutungane, ariko severe muhundire ni hamajambo n'umwana wa leta. Mugabo si leta twashizweho, turamwana. None ngo kurumva ziva muri leta, turumwana mugabo ni turi leta. Leta murazi nyene isigurwa. Izo modoka, izo nzu uwo babwiye ati subiza anaka kanka nje kucishura, nico twise rebellion. Iyi severe rero bazanye bakabikora muri CNTB bakabinza muri severe. Hariho ico twiyumvira twebwe inzego zize zikabona mbe tuzoguma mu commission 1 2 3 4 gushika ryari, mbega tuzokwa muri zuguruzugu gushika ryari. Uri mukuri kubera rukuri ntawe umukorako, n'ibya sentebe biri mukuri ntawe bikorako, n'ibya sentebe biri mukuri ntawe bikorako. Ariko ndabwira iki tugora abarundi, waruzi ko n'umuntu azi ko atari mukuri ariwe wa mbere aguma yunguruza. None bibandanye gushikira Yesu agaruke. Waruzi ko ibyabona byiza bivuga ukuri biza
mw'ijoro kutubwira umuntu yatinye yuko avuga ukuri bamubona asohoka ku mugoroba agaca avuga ati ku murango natinye ariko ijya nzu ni y'abagwendere na sekuru niho yaba rijya tongo ryarima Aroni kuva kuri se na sekuru gutohoza rero twebwe tuzobasanga ruguru kandi rero iyo ijambo ry'iwanje kugwiza abantu b'abakozi kuri tere sibyo bibyara ukuri niba ushaka yuko icyo bagutwaye 72 bakigusubije ugwizana kane inyigisho za reconciliation nazo wumvise nuguhendahenda ibiturimo nugusanasana ibyasambutse ni byinshi waruzi ko abapfakazi bapfuye kubera inzara kubera umuti babuze umuti wo kwivuza malaria abana bagaca bareka kwiga kubera bahora biga kubera se wabo yari umukozi wa leta cyangwa yari umusoda cyangwa yari umwigisha cyangwa yari goronome murabizi ibyo dukora no gusanasana ntaro 100% izogaruka 100% izogaruka 100% itazogaruka nuvuga yuko 100 fois 4 yoyo itashoboka iyo jambo ry'Imana muraryumvise ijambo ry'Imana batwigishije muri Alliance Biblique du Burundi murayizi batwigishije yuko harya uwakorewe ikibi ariwe byorohera gusumba gutanga imbabazi muramucisha namwe ngo uwakorewe ikibi niwe byorohera gusumba gutanga imbabazi uwakoze ikibi aza yikwega kuko biraremereye birateye ubwoba naho bahera kuko uyu munsi bitoro turakora n'ibitangaro by'Imana no kubona tubivuga turondera yuko ubupfakazi zo mfuvyi hogira na gatoya baronka bakaririrako mu gifaransa c'amategeko n'amabwiriza dukoresha bavyita la réhabilitation des victimes mbega kakazu yogasubirako mbega kagatongo bazi imyaka barima yokaronka naco gituma nk'ibi by'amakonte mugira muti amafaranga ari ku makonte muri 72 mbega umuntu yari kufise $100 umwaka c'imyaka 50 irenga azosuzwa $100 nyine ikinogira nti umugwe nturatangura gukora kuri ivy'amakonte yafashwe ngira ngo n'umwanya tuzofasha tukaganira kuko amafaranga yari mu mabanki rero nitwanka kanya tukagira amatohoza tukaganira n'ayo mabanki severe zifata ingingo zumvikanywe ko kandi zogira ikimazi abasigwa babatwawe ayo makonti ikindi novuga nababajije ati mbega ingufu severe ifise zo gukingira abazobasubijwe ibintu byabo no kuri severe sizo bakingira severe si bakingira bakingwa n'inzego z'igihugu kuko inzego z'umutekano zishize gukingira abarundi bose bibonetse rero nkumbure ko uwasubijwe ivyiwe umutekano we udakwiye abajeje intwaro n'abajeje umutekano nibo aca yitura kugira ngo umutekano we ubahirizwe gusumba izi ntara zose ko ari 5 turafiseyo abaserukira umugwi severe kandi intara za kera nazo nyene nka zose harimo umuntu umwe abakeneye kwitura umugwi bashobora kwitura hari uri Bujumbura akora hajyanye ne kuri siège arahari akaba hari uri Bubanza akaba hari n'uri mu Cibitoke kubaje bava muri Burunga hariho mu Rumonge hariyo babiri hakacaba n'undi ari Bururi hakacaba n'ubundi ari Makamba nabo kubisanzwe gushika uyu munsi oya muri Butanyerera naho
hari ubusanzwe ari Ngozi hajya hahora intara ya kera, hakaba uri mu Kirundo, hakaba n'undi ari mu Kayanza. Murumva rero ubushatse kwitura umugwi aca agenda hafi hamworoheye, mugabo ni byiza ntuze gufata ikintu uri muri Burunga mugende gutwara hari Ngozi ntibakuzi, mugende muri Butanyerera uvuye muri Burunga. Umwe wese agenda mu ntara ikintu ariko ararondera kirimo ayo matati intara kirimo, murabyumva? Ntuje kujuragiza ngo ugende iyo batakuzi, nk'aba bagabo basigaye bava ruguru bakaja kurongora abandi bagore Bujumbura, kandi basize ruguru bafise y'uwundi mugore. Ni ukugenda rero aho basanze bakoze ikintu cawe gisanzwe kibi. Babwiye erega uyu mugwi uraba imice yose y'ivyanyazo. Muri ivyo vyanyazo rero turafisemwo imice ibiri ndetse cyane ishobora kuba n'itatu. Hariho abanyaze banyaga ku gahanga kabo ku giti cyabo, nk'ubu hariho abica bagaca bagenda bagakoma amararo y'abantu bakayatwara, canke agaca agenda mu nzu y'umuntu agakinga akagatwara. Simvuze abaciye bagenda gucura abagore b'abandi. Hariho abandi mu kugira kabiri banyaze mugabo bica mu rwego barimwo, baca bagenda kunyaga nk'uko izina rya komine, akagenda kubera yari musanteri wa komine, agaca afata ca kintu akagitwara kikegukira komine. Aho turi kumwe. Mugabo hariho n'ayandi banyaze novuga ari leta yonyene ubwayo yanditse inkaratasi zo kunyaga. Nk'aya baberetse amazu atandukanye, ayari mu ntara zitandukanye, habanje kuba rusansuma y'amazu. Ayo mazu amaze kugirirwa rusansuma, abeneyo bamaze kwicwa, leta ikirayafata, hanyuma leta ica irayagurisha, ndetse hari n'ibyo yagabye, hari n'imiduga yagabye n'ibindi. Icyo gihe rero twebwe muri iri tegeko ritugenga dufata ko leta yatanze ibitari ibyayo, kuma turabwira yuko droit de propriété iri absolu perpetuel et inaliénable. Nta muntu ashobora kuja gufata ikintu cy'undi muntu ngo agitange naho wowe uri leta, kiretse iyo dusanze leta yagikoresheje ku nyungu ya bose. Mugabo ico gihe naho leta itegeza kuguha icyo twita umuzibukiro kugira ngo ishobore gukoresha cya kintu cy'iwawe, ishobora kwitwara gutyo ata kindi kintu iguhaye. Naho rero umugwi n'ibyanyazwe na leta birabigira ko amatohoza, hanyuma igaheza ikabisubiza benevyo. Mugabo kandi naho mwumve hariho n'abandi bikize mu kiza baca baranyaga leta, na leta kiriya gihe yaranyazwe. Hariho nk'abatwara baciye bifatira biha amazu ku izina rya leta, biha amatongo ku izina rya leta, batwara ibya leta. N'ibyo nyene mu itegeko rigenga umugwi ibyo leta yanyazwe nabyo nyene turabitohozaho, hanyuma tukabisubiza leta. Umugwi uhamagariwe rero gutunganiriza bose, yaba leta baba bene gihugu, zaba inzego zindi, abigenga abikorera utwabo cyangwa abakorera leta. Ni ukuvuga yuko umugwi utunganiriza bose. Muri iki kintu kijyanye n'ishumbushanyo ariho ikintu gitoya nagira ngarukeko, abariko baraharura ati mbega muharura ishumbushanyo gute. Ikintu kijyanye n'ishumbushanyo ni ikintu gitegereza kugira ko ibiganiro bikomeye. Kubera iki? Ishumbushanyo nk'ubu wo kugira ngo bagusubize umuntu, nta muntu ashobora gusubiza umuntu. None nk'aba bapfuye wewe basubiza iki? Hari umuntu wasubiza umuntu? Mumba bishoboka? Ntibikunda. Hariho rero n'ibintu bimwe tujya dusanga nk'aha, murabona dufate ahantu haragiye, mugabo tugasanga hari nk'inyubako ya leta bahize nk'amashuri. Dufate niko murabyumva, bahize amashuri. Icyo gihe rero urumva ko cya kibanza ashobora kuzokironka nk'uko nyene nihabona hakagaragara yuko hari iwawe,
ubu muco gihe leta bazorondera ikindi kibanza kumbure baguhe mugaha mushobora kuharonka gute. Ibintu rero bijanye n'ishumbushanyo ibintu twovuga symbolique abwiye no gusanasana ni symbolique biragoye kuronka ca kintu uko nyene uko warakibuze. Bifise imico itatu, hari ico twita reparation, hakaba ico twita rehabilitation, hakaba ico twita compensation. Muriko muravyumva? Compensation na mari zenyatatu asa nayegeranye mugabo atandukanye mu nsiguro. Aho bishoboka ko ikintu gisubirana uragisubirana, aho bidashoboka barondera ikintu cegereye, sivyo? Aho ico kintu mubona yemeze kuya nkaho bagize amashuri bakahubaka ari wawe bacagize compensation baca baguhereza ikindi kintu isa na cyakintu nuko hamwe njane kandi na reparation indemnisation yaramaze gutangura mu gihugu kubera turiko turavuga ishumbusho, hari ishumbusho mu rwego rusangi hakaba n'ishumbusho ku gahanga k'umuntu. Mu shumbusho mu rwego rusangi nk'ubu ishumbusho twega n'aho twagiye turumviriza batubwiye, aho twagiye turumviriza bavuga bati twebwe kuba muduhaye n'akanya ko kuvuga musubiriye kuduha agateka, turumvise ko dusubiriye kuba abantu kuko batwita ubukoko. Hamwe twagiye dusanga bita abantu mbere kuca babita imisakanyiga, ahandi bakabita uburindima, ahandi bakabita ubukoko bwa murere, ahandi bivanye n'intara twasanze babita amazina menshi. Ni ukuvuga umuntu baramuvanye ku gateka kiwe k'umuntu bamugira igikoko, ahandi naho babagira nk'ibintu babata nk'ibintu. Nivyo binogo mwumva twagiye turafurura warashobora gusanga mu kinogo baracucagiye nyene nk'uwataye umwavu hejuru bagaca barenza ko amabuye bakarenza ko ibitafari bakarenza ko ivyuma bakarenza ko ibidaje ugasanga by'ukuri ni nk'ikinogo nyabarega bashize. Uyu munsi rero umuntu ariko aragenda ko yasubize ko agateka ejo bari bababwiye n'ivyo biri mw'ishumbusho ya mbere. Kubona umuntu we asubiye kwemerwa nk'umuntu icyo ari ikintu gikomeye cyane gose, iyo ni ishumbusho ya mbere. Ariko kandi hari n'indi shumbusho ijanye n'aba ibyo tuvuga ibyo leta imaze gukora muri rusangi, nk'ibi dufate nk'ibintu byo kwigiza abantu mu gisirikare. Kare igisirikare cinjiramwo ubwoko bumwe canke abagiriye ibako ryo kuronka abaserukira kumbure bazi rwose, kandi tugasanga naho binjiriza mu gisirikare hari ibururi honyene. Mugabo uyu munsi hageze kwinjira mu gisirikare baratanga itangazo mu ntara zose bakinjira, sivyo none? Uyu munsi rero nyimba urwaruka rw'Uburundi rwifuza kwinjira mu gisirikare canke mu gipolisi rushobora kwinjira rukaja omye métier d'égalité mujanye na competition kugira ashobore kwinjira, iyo ni shumbushanyo. Hari n'ishumbushanyo rusange kubijanye n'amashuri. Kare amashuri yari marungwa yari mu mike cyane gose, ariko uyu munsi murabona amashuri y'abayintango y'abayisumbuye ndetse na za kaminuza zubatse nko mu ntara zose. Iyo nishumbushanyo ko abantu bose bemererwa kwiga ku rugero rumwe, iyo nishumbushanyo. Kubijanye n'amavuriro kare abantu barapfa bivanye nuko batagira aho bivuza, ugasanga umuntu ategereza gufata ibirometero n'ibindi kugira azoshikira ibitaro. Mugo uyu munsi rero aho tugeze hari ibitaro mbese no mu makomine, iyo ni ishumbushanyo. Turi kumwe novuga na byinshi, amabarabara y'imigenderanire yagiye aracibwa za kaburimbi cyane cyane. Murazi ko amabarabara ya kaburimbi yaca ahantu hake cyane gose. Ibyo byose ni ishumbushanyo, ibyo gufasha abantu kwisununura naho byavuye mu maboko yabo bakagati bakahimiza ati mwubake inzu ziterambere mube mu nzu y'ibati mube mu nzu y'amatafari. Ibyo byose murumva yuko abantu bariko baraduzwa ku rwego rwo hejuru. Nishumbushanyo rero novuga ni ku rwego rusange. Mugabo rero ku bushumbushanyo yo ku rwego rw'umwe wese, naho mu guheza ukagira amatohoza neza hama bakavugana n'umuntu kubimwega umuguga ashaka kumwega ati yamara naho urondera iki biragoye ko iki kintu ushobora kugishikira. Twege nk'umugu tubona byogenda gute? Nibiganiro bizogenda biraba kandi mwumvise yuko icyambere ishumbushanyo ya mbere kwemerwa nk'umuntu ico kirakwiye. Kandi hari n'indi shumbushanyo nogenda babwire yatanze kandi ikomeye cyane. Uru rubanza yababwiye RPC 5621 rwakuyeko
ubumenja icyayi cy'ubumenja abantu n'ishumbushanyo ikomeye ni byinshi rero kumbere muri urwo rwego twovuga mugabo mwumve yuko umugwi uhamagariwe gukora uko bishoboka kose kugira ngo ushobore gusubiza abantu hamwe ushobore gufasha iyi processus ya reconciliation kugira igende neza. Iyi processus rero iraturaba twese sumwe gusa kandi nk'umugwi severe hari ikintu twama dushimikirako iyo dushikiriye abanyamashengero.